Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba mwashikirizwa na Ines Gakiza. Mwakoze guhitamwo RPA ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Abakozi bahora bakorera ku bitaro byo mu Gatumba bamaze amezi 2 bicaye. Ivyo bitaro vyarugawe kubera imyuzure, ushika ubu ntaco barabwirwa kijanye n'akazi kabo. Hari rusansuma yakorewe abanywanyi ba CNDD-FDD bo mu isoko nkuru y'intara ya Cibitoke, nkuko muca muvyumva. Iyo rusansuma ntiyahumurije abatayoboka uwo mugambwe. Muri ano makuru turababwira n'ingingo Mustantere wa Muha yaraye afashe, ingingo asigura ko ari iz'umutekano. Mukanya idonido ujyano makuru. Nongeye kubaramutsa ndabipfuriza n'ikaze. Irakoze Blaise umuyabaga ho muri commune Gishubi intara ya Gitega yaraye arekuwe inyuma y'iminsi 10 yaramaze mu minwe y'urwego rw'iperereza. Yari yahagaritswe ku igenekezo rya 4 kuno kwezi kwa Rusama ageze ikobero ku mupaka w'u Burundi na Tanzania, mu gihe yaratashe ava mu gihugu c'u Buganda iyo yaramaze igihe ari kwisumamwo. Imbere yuko atahuka mu gihugu ciwe c'amavukiro, akaba yari yabanje kwitura ubuserukizi bw'u Burundi i Kampala muri Uganda asaba urupapuro rw'inzira bita mu Congereza go home, kuko izo yarafise zari zataye igihe. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Gifugwe zone Musenyi komine Mpanda intara ya Bubanza bariyamiriza inyifato y'ubutungane bwa Bubanza uherutse kuri imbonera kure yagirizwa kugandagura umunywanyi w'umugambo wa CNL muri Kigarama umwaka wa 2022. Abanyagihugu bakavuga ko bari bizeye ahubwo ko n'abandi bavuzwe muri ubwo bwicanyi bazofatwa maze bose bagahanirwa ivyo bakoze. Basaba ubutungane bw'u Burundi kwikubita gashi buhane iyo mbonera kure kucaha yakoze. Kurikira uyu munyagihugu wo ku mutumba wa Gifugwe yaganiriye n'uruganda rwa RPA. Turiko turatangazwa cane n'ivy'ubutungane bwa Bubanza ivyo buriko burakora uyu munsi, aho abantu bakora icaha kandi bakacemanga ariko tukabura ko bafata ingingo. Aba bantu bagandaguye Nzoyisaba Lionel bamugandaguye hari saa 6 z'ijoro itariki 1 y'ukwezi kwa 12 mu 2022. Bamaze kumugandagura niho haba amatohoza, barabatohoza barabamenya bagandaguwe n'imbonera kure. Ico gihe amaze kugandagurwa twari tufise ibizigizigi ko leta iri bwiyambika agashwambara kugira ngo igire ico ikoze, ariko ntaco babikozeko. Baraduhumye amaso, harafatwa umwe yitwa Roger. Amaze gufatwa uwo yarajanwe mu mpimba nkuru ya Bubanza. Twari tuzi rero ko ubutungane buziyambika agashwambara n'abasigaye bagafatwa, ariko kuva ico gihe nta numwe yigeze akugwako bitwaje ko aribo bari mu ntwaro. Hari mu witwa Ntakiruta Melchior n'Abasabose Timote ariwe segiteri atwara umutumba wa Gifugwe. Melchior nawe n'umushefu de zone Nsengiyumva Amos bamutatira Senegale Amapine Bigirimana Heri na Karenzo Jean Claude na Manirakiza Johashi ariwe mu OPG batwara komisariya ya Mpanda na Ngendakuriyo Elias Niyonzima Hemenegilde Bigirimana Deni Ntirampeba Viviane Timote Habyarimana Pascal n'uwitwa Ngenda. Abo bose bavugwa mu bwicanyi nibo bishe umuhisi Nzoyisaba Lionel, ariko tumaze kubishira hejuru bigashirwa hejuru abenegihugu tukaguma dutakamba nyabona aba bantu nibafatwe bashengetswe. Ntivyashitswe mu ngiro, ahubwo umufakazi Bisete Tuyishime yakomeje atotezwa aho ubutungane bwa Bubanza twari tuzi ko n'aba basigaye bazofatwa bagashirwa imbere y'intare. Ariko twagaye dutangara tubonye muri uku kwezi kwa 4 tubona uwitwa Roger yari yabaye arafatwa, tuabonye arekugwa. Aho n'amusi bako barigamba ko imbanira kure zidakorwako. Twasaba leta y'u Burundi, twasaba ubutungane
by'ukuri bwikubita agashi bufate uyu muntu yiyemerera icaha ashirwa imbere y'ubutungane ahanwe hisunzwe amategeko ko uyu muntu Roger yariyemerera ko ariwe yamugandaguye ari kumwe n'abandi. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Jean Claude Sengiyumva mushikirizamanza wa Republika mu ntara ya Bubanza kugira twumve ico bivuga ko atwishura ko twomusanga mu biro iwe. Abatwa bari mu Barundi bakumiriwe cane mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Ivyo biri mu cegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ingene agati y'akazina muntu kari kifashe mu mwaka uheze wa 2023. Emile Nibasomba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibutsa ko rusansuma iheruka yo mu 2008 yerekanye ko abatwa bangana 80,000, no kuvuga ko batashika 1% ry'abanyagihugu bose, naho ibiharuro vy'amashirahamwe byari bitandukanye. Ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta y'u Burundi yarakumiriye cyane abatwa haba mu bijanye n'ubutunzi hamwe no muri politike, mu bijanye n'amatongo, imico kama n'imigenzo. Abatwa nibo bavyitunganiriza bonyene ata muntu wo hanze avyinjiyemwo. Ku bw'ico cegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ico gihugu kimenyesha ariko ko amategeko avuga ko abajejwe intwaro bategerezwa guha abana b'abatwa ibikoresho vy'ishure hamwe no kubavuza ku buntu. Ivyo ngo baravyubahirije, ariko ivyegeranyo bitandukanye vyerekana ko nko kw'ishure abana b'abatwa batari bake batanditswe kubera ko usanga atavyangombwa bafise byo kwiyandikisha. Ivyo navyo bikaba ari cyane impapuro zitangwa na leta. Uko kubura impapuro zo muri leta vyatumye abatwa bakumigwa no mu gisata c'ubutunzi. Uwundi mugwi w'abakumiriwe ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abahuza ibitsina babisangiye. Amakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifise ngo yerekana ko uwo mugwi w'abanyagihugu utotezwa n'abajejwe intwaro hamwe n'abandi banyagihugu, ariko ko abo bahuza ibitsina babisangiye atawe bitura haba muri leta canke mu bimenyesha makuru, kuko batinya ko boca bakurikiranwa mu butungane, kubera ko ivyo bijanye no guhuza ibitsina babisangiye ari icaha gihanwa n'amategeko y'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga kandi ko leta y'u Burundi itarigera igira amatohoza canke ngo ihane abatoteza uwo mugwi w'abanyagihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga kandi ko amategeko y'u Burundi atabuzi kumigwa ry'abo banyagihugu bari mu mugwi w'abahuza ibitsina babisangiye. Abanzi cegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko bakumigwa n'abagendana ubumuga. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura weekend bace ya manifestation bashake ibintu bya 2015 nacinda byikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora. Kwibura igitoro ni kibazo tumazemo imyaka 2 canke irenga. Igikomeye cyane ngani kihe nuko ibi turiko turabamwe ubu ntitubibone ngo ni ivy'ubu, ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatirwa kuva 2015. kuva ku ntambara ya Ukraine cyaragize ingorane ubuhoho ngano na bado nta uzi yo zoherera Irani na Israeli. Urashobora gusanga ngaho mu karere hose biporze bihiye twagiye n'amaguru kandi mana yatanze ugenda n'amaguru kame kirasi ubundi guhera ni gupinda. Amakuru mu Kirundi arabandanya. Makenga ni menshi mu bakozi bo ku bitaro bikuru vyo muri zone Gatumba bitewe n'agacerere k'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu inyuma yaho ivyo bitaro bitewe n'amazi. Abo bakozi bavuga ko amaze hafi amezi 2 badakora, aho bamwe muri bo kuronka imishahara bisigaye ari kibazo. Kimwe mu bituma bahagaritse imitima nuko babona atakiriko kirakogwa ngo bimurigwe ahandi. Idonido na Dani Claire iratwumva.
kuva ibitaro bikuru vyo mu Gatumba bitewe n'amazi y'imyuzurire yononye ibitari bike ibikorwa byose byarahagaze kuri ivyo bitaro muri kino gihe amezi abaye abiri abaganga n'abandi bakozi bahakorera bicaye muhira iyo rero ikaba ari nayo mvo nyamukuru yatumye abakozi bo kuri ivyo bitaro batekerwa n'ubwoba kuko kuva bahagarika akazi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu co kimwe n'abaramutswe akarere k'ubuvuzi bari mu gacerere ntangere uyu muforomo avuga ko bafise amakenga menshi na cyane cyane ku bari basanzwe bahembwa n'ivyo bitaro bafite amakenga bivanye n'uko abategetsi bose bari mu gacerere duhereye ku mushikiranganji w'amagara y'abantu uje mu karere k'ubuvuzi n'urongoye ibitaro vya Gatumba ubisanzwe kuva ibitaro bitewe amezi aba agiye kuba abiri ibitaro bitariko birakora abakozi nka bose bicaye muhira ni ukuvuga abasanzwe bahembwa n'ibitaro umushahara urumva ko ari ikibazo kugira ngo uboneke amakenga dufite rero nubwo muri ako gacerere umuntu wese atabona ibigiye gukurikira n'abakozi bahembwa n'ibitaro bafite amakenga yuko umushahara utazabandanya uboneka abahembwa na leta nabo bafite impungenge z'uko bazoshobora kunguka kure imiryango yabo ingene n'uburyo busanzwe bugoye bwo kwiyunguruza mu mwiheburo abo baganga basaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuva mu gacerere burimwo gutanga ihumure na rijya hari rusansu miriki irakorerwa abakozi bo muri ico gisata mu gihugu cose ariko bobo bakaba batazi iyo bazoyikorera mu gihe bicaye muhira basaba yuko hoba ukwiga neza ikijanye naho abo bakozi baba barashika kugira ngo babe barakoreraho nk'uko basaba ko ibitaro vyoguma muri komine Mutimbuzi hariho ibibanza bishobora kujamwo ivyo bitaro nk'amasantere de santere bari muri komine Mutimbuzi hama ikindi twasaba umushikiranganji nuko biva mu gacerere hakagira icyo ashikirijeho ubundi bicaye muhira biteye amakenga ubu hariho urusansuma rwateguwe na leta yuko bizobaho mu ziteka 15 z'uku kwezi kwa gatanu none twebwe abakozi tubona iyo tuzotonda ngo bagire rusansuma tutagira naho dukorera ku makenga y'abo bakozi bo ku bitaro bikuru vyo mu Gatumba RPA ntiturashobora kuronka abo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ngo twumve ico babivugako urakoze Dani Claire iratwumva mustanire wa komine Muha mu gisagara ca Bujumbura ku runo wa kabiri yarafashe ingingo avuga ko arizo kubumbatira umutekano w'abanyagihugu arongoye inzo ngingo ariko zikaba zerekeye abadandaza abato bato reka tubibaze Eric Niyonzima Nkuko biri mu rwandiko rwa mustaneri wa komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bwo kuri uno wa kabiri genekezo rya 14 Rusama umwaka wa 2024 hari ingingo zitandatu zigiye gukurikizwa muri iyo komine mu ntumbero yo kubumbatira umutekano. Umupfasoni Ndayisenga Devote amenyesha ko ibibanza vyose vyerekana amasinema vyugaba Burundi muri komine arongoye birabujijwe gukina urukino bita billard mu kabare imbere yuko ako kabare kugurura birabujijwe ko abantu banywe n'inzoga mu mabutike uyiguze azoja kwinywera muhiriwe vyongeye n'abadandaza inzoga y'impeke bazoyiha abaja kwinywera iwabo bonyene ariko ntagire uwinywera ahidandarizwa. Ikindi nuko abadandaza amafi n'indagara batemerewe kuzunguruka mu makartie agize komine Muha babwirizwa kudandariza mu isoko. Eka n'abagura ivyuma niko kuko ntibemerewe kuzunguruka mu makartie ya komine Muha bagategekwa nyabuna kugira ibituro baguriramwo ivyo vyuma. Mu gusoza urwandiko rw'iwe mustaneri Ndayisenga Devote anamenyesha abarongoye kwagiye kuba rusasuma abantu bose baba mu makartie agize komine Muha. Inyuma y'indwi zibiri userukira abakozi asavye leta gusubira ku ngingo yafashe y'ukubuza amakinga amapikipiki n'amatukutuku gusubira gukorera hagati mu gisagara ca Bujumbura ku neza y'abakozi batakigira uko biyunguruza n'ubu leta ibandanya kwica amatwi. Tarsis Gahungu yari yamenyesheje ko hari izindi ngingo zibereye zo kugabanya no gukinga amasanganya hatarinze kwirukanwa ivyo vyuma bifitiye akamaro kanini bene abavyifashisha mu kwiyunguruza na cane cane abakozi. Kurikira Tarsis Gahungu ibi akaba yabishikirije kuwa mbere Rusama aho hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Hari izindi ngingo zabaye kubuza amakinga amapikipiki nazatukuko kwinjira mu gisagara nivyo byaratera kumbura amasanganya ariko tubiravye ubu ukabona ingene abantu bagora kwiyunguruza nibaza yuko ari ingingo zafeza gusubirwamwo atugira n'Imana yuko umukuru w'igisagara ca Bujumbura inga mwoje inama n'iyiyo mukaraba ayo matukutuku n'ayo mapikipiki agarukira naho yoje kugira abantu n'abashe kwiyunguruza atuvuye n'akarorero nk'ubu umuntu avuye mu gisagara ca Bujumbura ataronse amafaranga yabize aragenda n'amaguru gushika heya aronka
ikinga rya mbere abarenganye mu ngagaje muri nord ahandi naho abashitse abarenganye ku musaga agiye muri sud murumva yuko atari hafi ariko ndazi mubigiye inama n'ingingo mubyihweje vyoshoboka mugakingira izo mpanuka mugo gukoresha n'abo bantu abo batwara amakinga y'amapikipiki na cane cane abayagenderako hari muzaba mukoze. hariho umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igicoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura buri weekend bace ya manifestation bashake ibintu bya 2015 nacinda byikorera iya koze biriya nawe yagiye n'ibindi nzobikora. kwibura ry'igitoro ni ikibazo tumazemwo imyaka 2 canke irenga igikomeye cyane ngaha nikihe nuko ibi turiko turabamwo ubu ntitubibone ngo ni ivy'ubu ni ingaruka mbi ya bya bihano twafatirwa kuva 2015 kuva ku ntambara ya Ukraine cyaragize ingorane ubuhoho ngano na bado nta uzi iyo zoherera Irani na Israeli urashobora gusanga ngaho mu karere hose ibikorwa bihiye twagiye n'amaguru kandi Imana yatanze ugenda n'amaguru kamekirazi ubu ni guhera ni gupinda. Leta y'u Burundi yari ikwiye gushira mu ngiro ivyo ijejwe mu korohereza abadandaza b'abarundi kugira bashobore guhiganwa ku isoko mpuzamakungu. Ivyo bishikirizwa n'ishirahamwe Parsem inyuma y'inama rukokoma yo kurabira hamwe ingene hogwizwa umwimbu w'ibishorerwa hanze biva mu Burundi. Faustin Ndikumana arongoye Parsem avuga ko leta yari ikwiye gutorera inyishu ikibazo c'umuyaga nkuba no korohereza imodoka zitwara ibidandazwa iyo zigeze ku mupaka kwisuzumiro kuko barihishwa amafaranga atazwi. Leta yakwiye gukora mu zitwazo c'umuyaga nkuba. Benshi barashinze intahe mu mashirahamwe ahingura yuko bashobora kumara amasaha 45 ku ndwi batariko barakora ku muyaga. Nuvuga ko ari nk'imisi 3 igihe ufatiye ku misi y'akazi yo kumuranga. Ati ndetse niyo muyaga nkubucitse naho ufise groupe électrogène yamazutu ntuyaronka kugira wishiriremwe. Murumva ko kaga babarimo. Gira kabiri bijanye n'aya mabariyeri ku mabarabara abuza abantu kurenganisha ibintu. Nkuserukira Brand avuga ati ikamyo ya Brand irashobora kumara indwi 3 ku mupaka itariki irarengana. Murumva ko ari ibintu birabaje. Hariho rero n'umukongomani yavuze ati twe turaza ugatangirwa abapolisi bagufata nabi uzanye amadovize kugurira ibintu ngaha tubiye yuko yatutswe n'abapolisi agiye kwitwara uwo mupolisi kumukurira uwo mukongomani atwari wafunga. Ataravuga ati aha mu Burundi bijanye kubahiriza abaguza tungaziro n'amaziza fera ati no muri Kongo turabasumye. Ibijanye na tracasserie administrative no kuvuga kubura gisha abantu baguza tunga baza gukorera ibintu basaba impapuro nyinshi bakazisaba ahantu hasanzaye zimara umwanya hategeza kuba gishe imwe n'amaprocedure kuvuga ingene abantu bakora ico gikorwa bakikaba kizwi bakaja ahantu hamwe ku biro bimwe babisabira bikanyaruka ndetse na oberi kaborohereza mu bintu bategeza ko ariko barakora. Bagasaba kandi na leta yuko yosubira gufasha ibanye muri igihugu yofasha amabanki akaja hamwe kugira baze baronka ideni gihuta bishobora kubafasha gukora imigambi yabo. Ikindi ni BBN iki kigo kiraba ibijanye n'ibihingurwa ko bikwije byangombwa. Ati nikibakingira abantu binjiza ibintu bidakwije byangombwa mu gihugu bikaza kononera ababwiza tunga ariko barahingura ibintu bifise ibyangombwa bikwiye. Ndetse ugatusanga BBN bavuga yuko abayirongera atabakozi bakwifise atavyangombwa ifise materiel atabuhinga ndetse n'abategetsi bamwe bagashaka kuyikoresha uko bavyumva. Ikindi ni c'amadovize bavuga bati amadovize yushora ibintu hanze yagiza kuba yabo akaja mu mabanki abakongomani barasaba ko buguza n'amakonti handovize makonti mu mafaranga y'agaciro akaza kuza baraza gusabwa mu maborodero berekana y'amahera bayakuye n'ibyo n'ibintu tumvikana umuntu aje kugura ibintu ngaho tumubaza ngo borodero ngo twerekane iwa ngo amahera wawe wayavunjirishije amahera nigwiwe yayakuzaniye ayasize ku isi y'u Burundi. Ikindi bagarutse ko rero gikomeye igiturire gisirije hakwiye kwicara n'umunsi tukiga ibijanye n'igiturire no kunyonyeza amatungo. Ikindi nuko hakwiye kuba n'icigwa kiraba ibyo dutakaza kubera umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wugaye ko benshi bariko baratwara imitahe muri ico gihugu ugasanga bakora bashorera ibintu hanze bakora bashorera no muri ico gihugu bamwe ugasanga u Rwanda kwa gafite imuza ahubwo mu bikorere ngaha umva n'agahombo ugasanga bagiye gushira imitahe muri ico gihugu ari abarundi kumbura nyuma abantu ugasanga bari bizoca muri Kongo abandi bazoca
tarabwe kubicingwa bakarabe icyo turiko turatakaza ibintu byo kwigumiza mu ngorane zidahera navyo bikwiye guhagararira. Inkuru ya nyuma y'ano makuru hari rusansuma yabaye mu isoko nkuru yo mu ntara ya Cibitoke yakozwe haraheze indwi irenga hakaba harondegwa gusa abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Iyo rusansuma yateye umutima uhagaze abatari muri uwo mugambwe bibwira ko boba bagiye kwakwa ibibanza basanzwe bakoreramwo muri iryo soko, naho biruko bamwe mu batware bo muri iyo ntara barabahumuriza. Elvis niyo mwongere. Rusansuma yateye umutima uhagaze mu badandaza bacururiza mu isoko nkuru y'intara Cibitoke yakozwe mu ndweze yari hagarikiwe n'ubutwara isoko. Abakoreye rusansuma bamwe mu badandaza bo muri iyo soko bavuga ko bagenda barasimba hagenda handikwa abayoboka umugambi CNDD-FDD gusa abadandaza bavyita ivangura. Ukuvuga ko ku isoko ya Cibitoke urabona n'isoko ya kijambere dusigaye tudandariza mu isoko ariko haheruka kuba rusansuma ni ukuvuga ko rusansuma y'abantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Twebwe turi akagisi amarese turayafise ibisabwa byose turabikora ariko rero ibivangurwa ririko rirabaho ni ukuvuga ko sinzi impamvu cyangwa ikintu bashaka kugeraho. Bamwe mu badandaza basanzwe bava mu yindi migambwe rero bafise amakenga ku bwabo iyo rusasuma nta kindi gamije atari kubomora. Barabitubwira ko ngo twe turi bikinga ngo tutagiye mu mugambwe ngo tuzomenye yo tutwagwa. Amakenga dufite nuko dushobora kwangaza umwanya n'umwanya bivanye n'iyo rusasuma iri kiraba. Urabona ibintu bimaze kuja mu gitabo, we witwa naka usenga hehe utwagwa mu buhe mugambwe, umva ko haba hari ikintu cinyegeje twebwe nk'abenegihugu tutazi. Icyo nosaba leta nuko by'ukuri ibi bintu bari bakwiye kubireka tukabaho nk'abenegihugu twese. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Gilbert Manirakiza musitani wa komine Rugombo iryo soko ryegukira. Ubwa mbere yatubwiye ko atatwumva ariko dusubiriye turamukena kuri telefone yiwe ngendanwa, naho biruko hari umwe mu bategetsi uruganda rwa RPA rwashoboye gutora. Uyo mutegetsi uruganda rwa RPA rushima kumvo z'umutekano wiwe kunyegeza izina yemeje ko urwo rusasuma rwakozwe, ariko kubwiwe barondera kumenya gusa amakioske ari muri iryo soko. Kubwiwe rero abadandaza borema kuko atakibi kirimo. Amakuru uruganda rwa RPA rwavuye ruronka ariko nuko urwo rusasuma rwasabwe mu nama yabaye ku munsi wa 4 igenekerezo rya 2 uku kwezi ibera muri hoteli Marangabo ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke. Iyo nama yari irongowe na Musitani Gilbert Manirakiza Deo Sabimana arongoye imbonera kure mu ntara nshasha ya Bujumbura kumwe n'umukuru wa zone Cibitoke. Ni muri iyo nama nyene yitiriwe y'abadandaza kubwo amasoko yacu mu bari muri yo hoba haravugiwe ko botangura kuraba uko bigiza kure abadandaza batari muri CNDD-FDD. Ndagushimire nawe Elvis niyo mwongere no kuri iyo nkuru heje kudushikiriza duce dusozera ko ano makuru yo kuri no munsi wa gatatu igenekezo rya 15 rusama mu mwaka wa 2024. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye kuri mikro mwari kumwe na Ines Gakiza. Amahoro ahiwanyu.